hariho akavideo kamaze imisi gasirikira kavuga Lolilo agiye gusaba ubufasha hanze ba Diamond na Bariko. None avuga yuko amaze 20 ari mu muziki ariko ataho arishikana. None nkabya byo babiva kuki yari nkaho uri kuraraba kuvuza tumuziki kora kumari akamaro kenshi. Je bamaye gusa amical d'amizinde ndayitwara. Nukuri. Imyaka 2 umuziki woshuwa. Rero ni kuri gusa muri kumutora mu kugira ngo abadugira gusa umuririnzi agiye kwiyana no happy ngo ujya no muririnzi yapana muganda afise ivyumviro byinshi cyane. Hello guys, my people bakunze wa Bishop TV ndabaramutse cyane murakomeye murameze neza. Hanyuma nibaza yuko mwari munkumbuye hari haize imisi ariko konje namandabazanira ibishasha nimwaze ko nije nyene ndi kumwe n'undi muntu ngaha novuga nti adasanzwe hinge abibwire ndamukiza bakunze wa Bishop TV. Ni sound abaramukije mwese muri ngaho nk'umuzi twawe n'uyu journaliste wanyu mukunda cyane. Kwizina nitwa Freemaboy. Mazina y'ikirundi nitwa Ndayize bienvenue. Freemaboy. Urababwiye kwizina ariko ntwabwiye ikintu ukora abatakuzi nk'aba fans ba Bishop TV bakumenya kuki. Okay, je sanzwe ndi umuririmvyi muri Burundi indirimbo za bien. Mushaka gukurikirana ibikorwa byanje shika kuri channel yanje ya YouTube andika Freemaboy ubone ivyo nkora cyane. Okay, ndi kumwe n'umuririmbyi w'umuziki w'Uburundi. Okay, Freemaboy hariho benshi bakuzi ngira ngo nko ndirimbo fate indirimbo nyinshi waririmbye tukanye hari muri bisi hari indirimbo yiko Ravyo bigacika yitwa ngo fata umwana. Ego. Fata umwana canke twigere dusa. Ni gufata do canke dusuma byose. Muga twatangiye mu ikirato. Ikirato canje cyari Esther Nish. Cyakoze iki kirato? Ikirato bon ni indirimbo nakoranye na Esther Nish. Indirimbo nigeze kwita Esther Nish ko ari ikirato canje. Ari umushero wanje. Muga byari by'indirimbo gusa amaca tuva muri ikirato ca tuja muri dusuma. Candarabana Olga namwe ati Sheri Olga. Turakora indirimbo romantic tuvuye kuri dusuma tugera kuri fata umwana rero bose kugira ngo ndabafata. Ikirato cyaje kugutera imitoma kugira ngo ufatire ku kirato wimviriye wafatiye kugira wimvira ikirato nuko cyo ikundwa na bose cyane. Ikirato donc ikirato ni indirimbo kwanza bwa mbere kubwiwanje nakunze niyumvire byinshi kugira ngo dukore iyo ndirimbo Esther Nish nibaje nabandije kumubaza ati mbe wewe urafise ikintu ukunda mu buzima ngati yego ngo ngundi kirato isheri wanje naje arambaza na bati yego nanjye ndafise icyo nkunda cyane cyo tubwira ati rero icyo ukunda cyane mu kwambara ni ikirato icyo dufata rero cyo kirato yuko suppose ko ari jewe naje kirya kiwe ni kiwanje nanjye kiwanje ni kiwe kuvuga rero turi romantic kuri byose cyane gutavuga ati umwe abikiradunda bukuguru kugira ngo kuko n'ibintu bigenda bijyanye ukuguru ushobora gutambuka ibirenge mu kaburimbo ukavanga no mu kumusaga mugabo ushobora kujya kwambara ikirato ugashobora gutembera kuvangana hariya wambaye ikirato ni bon niyo mpamvu tuvuga ati rero umuntu rero mu kintu cyose akunda ikirato kirimo niyo umutima w'umuntu azi umushero wakubwira ati wapi no musi je nako akabwira ati je naho bihere tubona yuko ibirato byambuye arigiye no ku saro gasa ikirato kubawe. Okay, oba umaze igihe kingana gute ukorera mu muziki? Jewe il y a 8 ans. 8 ans. 8 ans. None nimba atari banga ugerageje kuraba aho wahereye gukora umuziki gushika uyu munsi. Nakahe kamaro umaze gukora umuziki uvuga ati iki ndagikesha umuziki ati anye iyo hataba umuziki basi niyo ndakiraje ndubanya nishimye kubera umuziki wankuye ko. Kwanza iko ndubaki wanje. Cha kabiri sinovuga byinshi ko sindabishira habona ndabishimiye umuziki. Cha gatatu aho nahora sio hondibu ari ibintu byinshi ndambara neza maze neza mu muziki ndafise ibintu byamfashije byinshi niyo mvuze ati reka nshimire abafanzi baguma badusapotinga niyo gusaba bataramenya tutarabakundisha neza umuziki wacu uraryoshe umuziki umurimbyi akubwiye ati nta kintu kiyari mu muziki uwo muntu no kumukubita ahubwo umuco mwikubita uko kiriho uno munsi Fizo amaze na 30 mu muziki
none ntibabona ko afise ico camumariye. Lolilo amaze 20 ans mu muziki, none numva yuko baba bakoze ibintu byabo. Ariko tukiraho nyene hariho akavideo kamaze imisi gasirikira Lolilo agiye gusaba ubufasha hanze ba Diamond na Bariko. None abavuga yuko amaze 20 ans ari mu muziki ariko ataho arishikana. None nkabya byo babiva kuki yari nkaho uri kuraraba kuvuza tumuziki kora kumari akamaro kenshi. Bo Lolilo arafise target sino ahanini kwanza reka ndamushimire yaragerageje kwereka yuko iwacu bamubaniye ego natugende muri nenzi ahariho ikintu ama group ne media isigaye ikora asanga bamwe bafise abarinzi babo abandi bafise abarinzi babo. Lolilo rero yaragaragaje kwereka abantu yuko iwacu vema ndafashwe a solidarity hari ego na rukundo raba umurinzi yasohoye indirimbo mu bindi bihugu bose barapostinga n'ama TV online zirapostinga ko iyi ndirimbo gatu ugashenga ko mushenga ikiganiro cyawe kugira ajye ucumereza ingufu zo gukora ikintu gikomeye cyane. Rero ugasanga rero umuntu urinzi ndarasohoye indirimbo abarinzi bakaraba pembeni kwereka bati jengize cyangwa gushira comment ku ndirimbo yiwanje abona yuko amaye ubustar nini cyane. Kumbe wapi comment yiwe ni uko avuga ati fair play film nanje nshobora gushira comment mu ndirimbo z'abandi ba champagne turashira ndashiramo comment mu ndirimbo zabo Big Fizo Olga bande ba Esther Nish ndashiramo comment binwaiki fisa mamega ni views na comment mba ndabikoze kuri ndabereke yuko dushigikiranira twese mu muziki mugabo bobo suko nawo bishiraga ugamenga ati umenya amazi kumuzeye imbata. Tubarambira abakunzi mwa Bishop TV mwandanye muryoheka cyane ariko ndakubaza nti hariho benshi bariko barakora ugasanga bafite management bafasha duhagaze ku bikorwa by'iwawe bimeze gute bafite management cyangwa nyene ni Freemaboy nye ugateka ibintu. Jewe je kubwiwanje na management ifite muganda afise abantu ba supportinga ku mwanya nakoze aro management nyinshi ziza kundondera mugabo nkaraba dukorane n'aba batipe bimeze gute gukora jewe maze gukora ibintu akazi kanini cyane nka invest amafaranga menshi mu clip. Rero iyi management izoshobora uburyo cyangwa izorenza uburyo nakora basi nkakora bakaca bambwira ati dukore video zibiri ku mwaka nkabati no je ndi umunyabikorwa ku mwaka deux video bacambwira ati izindi zo kwikorera mugabo twe budget izoshiramo y'amafaranga menshi ni zibiri ku mwaka. Bo mugabo ngaca marura amafaranga mekumbure tuzobyumvikana ni nyinshi zirondera byo uzobivugana rero. Bo none turiko uri kuraraba uravuze kungene aba mu Burundi muziko wabo utaduga udatera imbere bivanye n'uko na solidarity nk'inyubako. Urazi igituma umuziki wacu utaduga abafanzi ndundi ama radio aravuza indirimbo zacu reka dushimire ma RFM Rema ndanuzeza amasanganiro bonesha radio Culture ego RFM ama radio ni menshi radio Culture ndiragakura Buja FM mugabo igituma abantu umuziki wacu utaduga no kubera iki uranda gwakara gatoya mwe mukoresha ama TV mufashe link umurinzi w'Uburundi asohoye indirimbo masora indirimbo mugabo ugasanga ngayi wacu twese toge nyene konza turicanya umuziki wacu turawica nk'ubu Satibi asohoye indirimbo abandi bagaca basohora indirimbo bo munsi komengo ni competition ukamenya ni competition abafanzi baca barabazika indirimbo burya nyene biba biheze mugabo Satibi asohoye indirimbo cyangwa Freemaboy asohoye indirimbo dufata ijya ndirimbo ya Freemaboy tuyibanze tuyisharinge twejeje tukubite yanaka mugabo ni business. Ndagwakira gato ja muri Nigeria kurikirana zige TV zao ba Davido ba Whisky batanga collab marinzi batonda ugasanga bajya barinzi ubu n'aba star sivyo iwacu ugiye ugo nakangwa gupostinge umengwa ni ibintu birebire umuhaye nikiyo nyene wakoze umuziki wawe kugira ngo bagushe. Ndabizi namwe bwa journalist arabarinzi babagara cyane ugasanga nk'ubunye turabaye niki sinzi nyene sinzi ahubwo tubwira impamvu mubikora. Urazi impamvu nubwo muririnzi yumvise bamuvuze ku radio uno muzi hajya ngo nabaye umustar mugabo nibaramenya aho umuziki uri kuko uno musi ndinga eje mushaka kumanuka
ejo ni ngaho no muzi ni ngaho ejo bashaka kugira iki. Ikintu cya mbere ngaho umurinzi akwiye gukurikirana TV zose akarondera kuko abafanzi banyu ushaka kumpostinga we mu bantu bawe bakavaho gukundiramo Freemaboy. Urumva ndabicishije kuri wewe naronka connaissance zivuye hanze aba diaspora canke mugabo rero mpamvu rero muziki wacu uri down cyambere na rukundo dufise ndasiyo kukivuga dushiremo ikintu kimwe urukundo gusa byose bizogenda neza kandi abakorakora film duko dukora neza cyane ahageze ko dushira hamwe kugira ngo dukubite ama million of views. Bo dufatiye nyene kuri uko kuntu ata solidarity hari batumvikana ubona aho ko gukimu kugira ngo muje hamwe mu muvuga ati dufate nk'ubu yaba hariho nka groupe WhatsApp canke ibiki ahantu mushobora guhurira nk'abaririmbyi mwese mugafashanya mugabo urumva ko male hasman ntabi hari cyambere amical des misiciens nikora nayihari uzoyibona mu kiriyo uzoyibona umurinzi yafuye yitavye Imana iseruka turabaserukiye amical des misiciens iriho nka biro miliyoni niko yakora rero tushaka abakora abaririmbyi urazi kera member gihari ndakubisa akantu gatoya yaroganije akantu kama match icyo gihe twakinye kuri centre jeune n'aba journaliste abantu baje ari benshi bashaka kubona Fizo akubita jongle Satubi akubita koroshi ba Freemaboy bandi ba Bonatasha arashika yambaye ikabutura abantu barabikunze urumva iyo ni nuze yo yari nkanuze ya member umuhisi urumva ko kandi rero amical des misiciens ugiye hajya mu biro tusanga bakubwiye ati ngo wapi turana amafaranga ariyo amafaranga ari mu baririmbyi nibo badutwara bosho kugira ama festival bakagenda gusaba ama sponsor ati festival abaririmbyi bakaca bafata mu ma quartier aro quartier Nyakabiga abaririmbyi batatu Musaga batatu Mutakura wahe Kinindo he bagafata abaririmbyi batatu ashafati turaduze mu ma festival turaduze tugiye guhura n'abandi baririmbyi Gitega urumva abaririmbyi Gitega tugahura nabo abantu baza mukamenyana abantu boza mu yo concert ni bangana n'abaduga bashaka kuduga Igitega kuraba yo concert bakuyemo abaririmbyi gusa tukaduga ariya tugahura n'abaririmbyi b'Ingozi bo mu Kayanza bose tugahura abaririmbyi boza ari benshi abafanzi kuraba umuziki canke bakagira ati abaririmbyi bari Ingozi bakamanuka ino festival mu Burundi na festival iraba nibakubwire ngo ari ama festival iziga si festival na show yabo festival uhamagaza abaririmbyi bo muri East Africa akarore kumwe kwa Diamond bakoze festival yabo bahamagaje Medi bamagaza abandi baririmbyi mu bindi bihugu Wizkid bandi zige nizo festival rero dushaka rero bakora ama festival ndibaza yuko amical des misiciens nireke bagire kwanza ningoga amatora dutore turabe umuntu udufasha ivyo dushaka nka Freemaboy ingorane urabona ko zihari nk'ijambo rimwe nk'icyokorwa kugira ngo bisubire ku murongo nk'umuririmbyi nkawe wogira nk'abandi bagenza kugira ngo mushobore kwigira nk'ingorane ishobore gutorerwa umuti ikintu cya mbere nshaka kuvuga ati kwanza abaririmbyi turonge kwanza amanuze iyo office yacu ya amical des misiciens ikore bien ibiragira ku kwezi inyuma y'amezi 2 abaririmbyi bagahura ego amical des misiciens igategura ama award urumva ikintu niko ndabibira akabanga je nk'ubu je bamaye gusa amical des misiciens ndayitwara nukuri imyaka 2 umuziki woshuwa rero ni kuri gusa muri kumutora mugira ngo abadugira gusa umuririmbyi agiye kwiyana no wapi ngo ujya no muririmbyi apana muganda afise ivyumviro byinshi cyane sha rero mu baririmbyi naho tureke umutima mubi dukundane ama dukore ibikorwa bikore ngira ngo barumvise icyo kugwa kugira ngo ibikorwa bibandanye bigenda neza mu muziki Freemaboy fata umwana bayitamba gute fata umwana iyo ndirimbo demwangu maze ametoka ghetto ahitaji kukesha anataka kesho na nikimkamata batamba gute girako ijya bayitamba gute n'amapiano urabona Okay Freemaboy akandi kabazo gatoya arubatse
kombona kubaka wapi urafise dame mu nzu mama w'abana bafite na madame mfise mu nzu mugabo afise umusheri vuba nzomushira abona bamubone ndamwambisa impeta umusheri wawe nirihe jambo umubwira akaryoherwa ndamukunda sana nawe n'imagine afise izina giwanje akajambo umubwira uwo musi akarara adasinziriye avuga ati nararinda kwiyumvira ijoro ryose naka uri kirato canje uri kirato canje ikirato nico cyakoze ibara okay bon gerageje kandi tutambiye fata umwana yego nirihe kosa umaze gukora ugahogereza uvuga ati ibi sinzosubira mu buzima bwanjye jamais de ma vie kurikora ati iri nararikoze rirame ikosa nazo kwigera nkora kandi nigeze gukora mbona ko nababaje mama wanje nigeze kumubesha umunsi umwe kandi nigeze kutitaba telefone yiwe kubera uburirinzi ndagara nikosa nakoze mama arantelefona cyane kumbe yari ingorane yiwanje yego waramusabye papa yego ni ikintu cyari cyakamaro shaka kukivugira nga mugabo ngiye kwita kuraba message nsanga igi apere yari ibintu by'amahera kandi yari ikintu kimfasha ndaregreta nikosa ubu telefone yose zo ndayitaba bakunze ba Bishop TV ntibarambire cyane nari kumwe na Freemaboy ngira muramubona cyane Freemaboy tekerera akajambo abakunze ba Bishop TV ariko aradutega amatwi Bishop TV ndabakunda mufise umujournaliste wa bien abafanzi kurikirana umwana arambara ubona ko n'umusi tukubise amasirasi yapo musizageze gute wewe nkugira w'imbere zambe no jewe nabambegwa jewe je kunda usanga gusa nambaye ibirato mugabo kwambara umuntu wambara igirato kandi wavuze bikirato ari cyo no si usanga mu nzu ushobora kwambara mugabo je kunda imisho simba mbere okay gira sezera abakunze ba Bishop TV batekerera akajambo batokubukirako ndabakunda simbira kuri channel TV kwanza gire subscribe utugira subscribe kandi kuri channel ya Freemaboy okay bakunzi bacu tubasezere cyane mwari kumwe nanje ngira tubwire ibiganiro biko biragenda kugira tubandanye tubazanira ibindi bishasha kuko niko kazi kiwacu ni ya Freemaboy munyaruke mugire subscribe hama mwandanye miryohega ciao bye bye